Shalom shalom bakundwa b'Imana, ndabona mukije amaro y'Imana. Amazina yanje ni Aristide NDIKUMASABO, mba nifuje gusangira namwe ivyerekeranye n'ibimenyetso vy'ukwizera kwawe. Imana ishimwe. Turashaka gusoma muri Mariko igice ca 16 umurongo wa 15 n'umurongo wa 18 havuga ngo arababara ati nimugende muje mu bihugu vyose mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokama biboneka kubizera nibi: bazosinda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Imana ishimwe cane. Benshi batahora nabi bino vyanditswe kuko bumva yuko ibimenyetso berekana nk'abantu bizera ariko bigitangaza, kwirukana ibiremwa vyaje biva mu ijuru, bigwanya Imana, ariko kuticwa n'ikintu kibi. Ariko ikintu cirekana neza n'ukuri by'ukuri umuntu yashoboye kwizera canke kubatizwa mu izina rya Kristo Yesu nibi: nukugira ngo ushobore gufata ivyiyumviro vyose by'abantu ubihindure biciye mu cimbiro c'Imana canke biciye muri mwe mu Imana ari muri wewe. Kuko abadayimoni si biremwa tugwana navyo canke tugwanya, ariko abadayimoni ni ivyiyumviro bibi by'abantu biba bikwiye guhindurwa n'iciyumviro camwe mu Imana ari muri twebwe. Kandi ikintu kicerekana neza yuko dufata inzoka si mu ntumbero yo gufata inzoka nyine dusanzwe tumenyereye zo mu buryo bw'umubiri, ahubwo ikintu cerekana yuko dukwiye gufata inzoka nk'abizera ni ugufata ivyiyumviro byose by'ubugunge canke ubwenge bw'ubugunge bwose tukabuhindura canke tugafasha abantu guhinduka biciye mu mpinduka y'Imana iba bikwiye kuba muri abo bantu tubihawe na mwe mu Imana ari muri twebwe. Ikintu naco cerekana ko tufise ukwizera canke twabatijwe muri Kristo Yesu ni kugira ngo dushobore gutsindisha neza ikibi, kugira ngo ikibi kiri muri kizanwa n'abantu mu buzima bwacu dushobore kugitsindisha ineza dukora mu buzima bw'abandi bantu. Kuko ni kenshi usanga abantu tuvuga ko twizera, tuvuga ko turi abakristo, ko twabatijwe mu izina ryiwe, ariko ugasanga by'ukuri turacagendana urwanko rw'abantu muri twebwe, kandi natwe twanka abantu kubera batwanka. Ariko ikintu Imana iduhamagarira ni kugira ngo dushobore gutsindisha ineza ikibi, kugira ngo inabi y'abandi bantu ntishobore kutunesha, ahubwo ineza y'Imana iri muri twebwe canke urukundo rw'Imana iri muri twebwe rushobore kurengera ivyo abantu babayemwo canke ivyo abantu badukorera. Imana ishimwe cane. Kandi kurambika ikiganza abantu ku bagwayi ngo bakire si gufata ikiganza ngo urambike ku muntu agwaye ari mu bitaro, ego ni vyiza, ahubwo no kumuraba navyo nyene bishobora kuba kumurambika k'ikiganza, kuko ikiganza Yesu reka aravuga si ikiganza co mu buryo bw'umubiri, ahubwo ni urukundo twereka abantu, nk'uko natwe dukoresha imvugo ngereranyo, gufata umuntu mu mugongo, kuraba umuntu. Na Kristo reka aravuga ati mushike ku bantu canke urukundo ruri muri mwebwe rushobore kugaragarira abandi bantu. Nico nk'ikimenyetso cerekana by'ukuri yuko urukundo rwanje ruri muri mwebwe, nk'uko Yesu yavuze ati abigishwa banje muzobamenyera ku rukundo. Rero bino bimenyetso vyerekana neza yuko twizeye, mu gihe imvugo yacu canke ururimi rusha rw'Imana ruri muri twebwe rushobora gutuma abandi bumva Imana biciye mu vyo tuvuga, biciye mu vyo dukora. Imana ishimwe cane kubw'ivyo. Rero bene data, ikintu cerekana neza ko twahindutse twabatijwe mu izina ry'umwami wacu ni kugira ngo urwo rukundo nyene abe arico kimenyetso cerekana neza yuko twamaze guhinduka, biciye mu vyo tuvuga, biciye mu vyo dukora, biciye mu vyo abandi badukorera, ahubwo urukundo rw'Imana rukarengera ivyo abandi badukorera bitaduhimbara. Urwo rukundo rw'Imana rukadutera gufasha abandi, gushigikira abandi, kuko umuntu ushaka kuba ari wenyene, ari umuntu afise agahinda, ari umuntu yumva ko yatawe n'Imana, ariko kumwegera kwawe akaba ariko kumurambika k'ikiganza gakira kumva yuko Imana by'ukuri iri kumwe nawe, kubera wewe uri kumwe nawe. Imana ibahezagire cane. Mwumve yuko ukwizera kwanyu canke ibimenyetso by'ukwizera kwanyu bikwiye gufatana n'urukundo, kandi mwumve yuko ivyo bintu vyose bitakwiye gutuma mwihayagiza, ahubwo bikwiye guhayagiza Imana iri muri mwebwe. Imana ishimwe cane. Kandi abantu bakabona by'ukuri yuko Imana iri muri mwebwe biciye mu vyo muvuga, biciye mu vyo mubakorera. Imana ishimwe cane. Turashobora gusoma muri Samweli wa mbere ikigabane ca 16 umurongo wa 14 umurongo wa 16 n'umurongo wa 23 havuga ngo mwe muhoraho amaze kuva kuri Sawuli, mwe mu mbirungiswe n'uhoraho yamigenda imufata bwa gikange, maze abantu ba Sawuli baramubarira baterega imwe mu mbi irungiswe n'uhoraho niyo igukanga.
enda se databuja nudutume twebwe abasavyi bawe duhagaze hano tuje kukuronderera umuntu w'umuhinga azi gucuraranga inanga maze iyo mpwemu irungitswe n'Imana yigufashe aza gucurangire ukire. Hanyuma uko ya mpwemu yarungitswe n'Imana yafata Sawuli, Dawidi yahitana inanga agacuraranga maze Sawuli akoroherwa agakira, iyo mpwemu ikamuvako. Imana ishimwe. Impwemu yarungitswe n'Uhoraho si ikintu kibi Imana yarungika umwana w'umuntu, kuko Imana niyigera yifuriza inabi abana b'abantu. Naho twicumurako, naho twokwigenza nabi muri runo buzima, Imana ntifise uburenganzira canke ntifise impamvu yo kutubabaza kubw'ivyo twatugenderamo, kuko urukundo rwayo rurengera ivyo tubayemo, ahubwo ruba rufise intumbero yo kuduhindura mu kibanza cyo kuduterera mu byo tuba turimwo canke mu bitayimbara. Rero iyi mpwemu mbi canke kino ciyumviro kibi cazanwe n'ukuntu Sawuli yaba yatakaje iciyumviro c'Imana muri we canke ubugome bw'Imana muri we. Nkuko hariyo benshi barara bicaye, barara bakanuye, barara babuze amahoro canke babura amahoro kubwo gutakaza icizere ku bantu, kubwo gutakaza bwizigirwa ku bantu canke urukundo ku bantu, bigatuma abantu babura amahoro bayabujijwe n'ikintu baba bakoze bategerezwa gukora. Rero na Sawuli si Imana yamurungikiye ikintu kimubuza amahoro, ahubwo yabuzwa amahoro n'ikintu atakoze c'Imana. Imana ishimwe. Rero Samweli Dawidi ikintu yakora kwari ukugenda gucurarangira Sawuli kugira ngo ashobore kugira iki, ashobore kuronka amahoro, ashobore kuronka itiro, ashobore gutekana biciye mu majambo y'ihumure, biciye mu majambo y'urukundo, biciye mu majambo amuremesha, bigatuma yumva yuko naho yagabitanyije canke yatumviye Imana imukunda, Imana iri mu ruhande rwiwe, Imana izomushoboza n'ibindi bintu bifatanye n'ivyo nyene. Rero mwene data nawe ushobora kurambika ikiganza ku muntu canke ushobora kuba hafi y'umuntu, bigatuma areka kubura amahoro, bigatuma agarukana intege muri we, bigatuma agarukana ubushake bwo gusenga, bigatuma agaruka ku Mana, bigatuma ashobora gukora ivyahagaritse gukora, bigatuma asubira kwizera abantu canke kugarukana icizere ku bantu biciye mu kintu uriko urakora ku buzima bwiwe. Rero natwe mu bimenyetso bituranga nk'abizera ni ugushika ku bantu, ni ukurema ivyizigiro mu bantu, ni ukurema impinduka mu bantu biciye muri mpwemu w'Imana ari muri twebwe. Imana ishimwe cane. Bakundwa b'Imana, ikintu cerekana yuko turiko turakora impinduka si ibintu by'ubushobozi biza giturumbuka muri twebwe ngo dushobore kuvuga ibintu vy'amabanga ateye ubwoba canke gukora ibintu bitamenyerewe mu bantu nk'inamico, oya, ahubwo ikintu kicerekana neza ko tufise ubushobozi bwo guhindura ibintu n'urwo rukundo nyene rutuma abantu bumva yuko bakunzwe n'Imana, rutuma abantu bumva yuko batampamvu yo kuva ku Mana bivanye n'ivyo barimwo canke n'ivyo bakoze. Rero natwe bakundwa b'Imana turakwiye gucurarangira inanga abantu bose bumva ko batakaje icizere ku Mana canke c'ubuzima bwabo, kuko mu bintu bitwerekana nk'abizera nuko urukundo ruzana impinduka mu buzima bw'abandi, nico kiganza turambika ku buzima bw'abandi bantu bagakira ingwara. Tuvuze ingwara si ziga ngwara tuba tumenyereye gusa mu buryo bw'umubiri, malaria, kumeneka umutwe, diare canke iki, oya, tuvuze ingwara ni ikintu cyose kitagenda neza mu buzima bw'umuntu, kitagenda neza, ashobora kuba ari ubukene, bishobora kuba ari ubukene bw'amafaranga, bishobora kuba ari ubwigunge. Rero muri ico gihe mu gihe ubaye hafi y'umuntu, mu gihe umuntu mweretse urukundo vy'ukuri, uba umukijije ingwara kandi uba uhinduye ikitagenda neza mu buzima bwiwe. Rero bakundwa b'Imana, ikintu ndabihimiriza nuko mwuba hafi y'ubugingo bw'abantu, nuko mwofata mu mugongo ubuzima bw'abantu, nuko mwokoza ibirenge canke mushikira intambuko z'ubuzima bw'abantu. Tuvuze koza ibirenge si uguhanagura ibirenge by'abantu, ahubwo ni gushigikira intambuko z'ubuzima bw'abantu. Tube hafi bene data, tubasengere, tubatahuze, tubaremeshe mu Mwami kugira ngo babe batekanye, bamara gahore kubw'urukundo rw'Imana ruri muri twebwe biciye muri mpwemu wayo abidushoboza. Bashaka gusoma muri Yohana igabane ca 5:58 havuga ngo hariho umuntu yari afise indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Unagwaye aramwishura ati mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidenge iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati va hasi, ikorera ikirago cawe ugende.
iki kintu Yesu yakoze cerekanye neza urukundo yarafitiye no muntu, kuko yarabonye yuko ahamaze igihe kirekire kandi abantu mu kugenda muri ico kidengeri c'amazi bijanayo batajanayo nawe. Rero nivyo hariyo n'abandi bantu ari bonyene babuze abantu bafata mu mugongo, babuze abantu babatahura, babuze abantu babashigikira, babuze abantu babana nabo. Rero muri ico gihe mu gihe ubanye nabo muri abo bantu canke mu gihe ubagiriye impuhwe, vy'ukuri bavyerekana neza yuko ari ikimenyetso cerekana yuko wabatijwe mu izina ry'umwami wacu, ufise urukundo rw'Imana muri wewe, ufise impinduka y'Imana muri wewe, uko wipfuza impinduka no mu buzima bw'abandi. Ikintu cerekana ko twakiriye Kristo ni kugira ngo dushobore gufata abandi tubahindure nkuko twahindutse, twongere tubatahuze yuko nabo bakwiye kuba mu rukundo rw'Imana nkuko natwe turi mu rukundo rw'Imana. Rero bakundwa b'Imana, ibitangaza so gutangaza abantu, ahubwo ibitangaza ni ugukora ibintu bituma abantu batangara kubw'urukundo rw'Imana. Rero bane data, aho ubaye hose, mu vy'ukoramwo, mu vy'uvuga, mu vy'ukora, bibone ibigaragarimwe urukundo rw'Imana, kugira ngo abantu vy'ukuri bakuboneke ikimenyetso cerekana yuko waronse mpemu w'Imana, canke cerekana yuko babatijwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahezagire cyane. Ikintu namamparanira kandi nama nifuza buri gihe nuko urukundo dukunda Imana, ariko urukundo tugakunda bene data, nuko inguvu dushira mu gukunda Imana irizo nguvu twoshira mu gukunda bene data, kuko ubuzima dusangiye n'Imana nibwo buzima dusangiye na bene data. Mwakoze cyane bakundwa b'Imana kudukurikirana, nanje nanezerewe cyane no gusangira namwe bino vyera vy'Imana. Imana ibahezagire cyane. Murashobora kudukurikirana ku mbuga zacu zitandukanye, Spirit Voice God Voice, page yacu ya Facebook, kuri YouTube channel, Instagram na TikTok, hose imbuga zacu zitwa Spirit Voice God Voice. Murashobora no kudukurikirana ku mbuga zitandukanye za Holy Mountain TV. Turabakunda cyane. Mwakoze kubona natwe muri uno mwanya w'ibihe, muri uno mwanya mwiza wo kumva ico Imana idushaka ko. Murakoze cyane bakundwa b'Imana.